Imana bane namwe inshuti bakundwa mwashimye gukurikirana ibiganiro bishikirizwa n'indoresha kuri hano ya BTV. Umwanya mwiza kugira ngo tushikirize amakuru mu Kirundi, amakuru duhera ku nkuru ziyagize. Ibiciro by'ibifungurwa bitandukanye byaraduze ku rugero runini. Ibyo biri mu isoko ya Kotebu, aho abadandaza hamwe n'abaguzi basaba leta kugira icyo ikoze kugira ibiciro ntibigume biduga. Maze kubikurikirana makuru yacu. Naho ahurikiye mu idini rya Islam batanguye kwigenekerezo rya 11 Ntwarante, ukwezi kw'amafungo kwa Ramadan. Dr. Ndagijimana Prote Othman amagarira aba Islam kubandanya urukundo hamwe no gushirikirana. N'ibindi bazakurikirana burano makuru yacu. Tafise n'ibindi bitari bike tubateguriye mu kanya ibintu ry'amakuru yacu. Nongeye kubaramutsa ndabaha ikaze kugira ngo mukurikirane amakuru yacu y'uno munsi. Ibiciro by'ibifungurwa bitari bike byaraduze ku rugero runini. Ivyo rero bikaba bisabwa n'abadandaza bari mu isoko ya Kotebu, bakabasaba leta yuko yokora icishoboye kugira ngo ibidandazwa bishobore kugabanuka. Ni nkuru tategurira mugizi wacu Jules Verne na Kimana. Icyo zifungurwa bitari bike byaraduze, utibagiye n'ibifungurwa byo mu bwoko bw'imboga nk'uko twavyiganiwe n'abadandaza twasanze mu isoko ya Kotebu. Bakibaza ko byaduze kubera imvura yaguye nabi. Twebwe ibitunguru twara turangura 3,000 tukagurisha 3,500. Ubu ibitunguru birazimbye turangura 4,800 tugaca tugurisha 5. Urumva ko dukorera amafaranga 200. Ipiripiri nayo twara tugurisha 100, ubu ikiro kigeze mu 10,15. Ni poivro igitoro gihari, poivro zirazimbuka, mugabo poivro ikiro tukirangura 3,800, natwe tugaca tudandaza 2,000. Itomati ahubwo hakumanuka ziguma ziduga gose zaraduze gose, ubu kiro tugurisha 5, kandi zizahora kuri 1,500. Ari uduseke duto bazana zivuye muri Rugombo kagugwa 25, ubu kageze ku 105 agaseke kamwe. Kuno batubayira barimye batubayira yuko ngo baraziteye imvura ikirazitwara baca barahomba. Epinayo twaba turangura inoti ya 5 igeze ku noti ya 20. Obeshine yarapfuye ku mufuko 50,000 ngeze kuri 150. Ikaroti tuva ku noti ya 15,000 zigeze umufuko ugeze kuri 80,000. Mba ko ari ingorane. Twaba turangura 5 uturangura inoti ya 5. Isoye twaba turangura 10 zigeze ku noti y'igihumbi. Mba ko ari kibazo. Irengarenga nazo nyene ingorane. Umufungo bahora barangura inoti ya 5 keze ku noti ya 15. Abadandaza basaba leta kugira ikikoze kugira ngo ivyo biciro nimigume biduga. Bitoro urumva ko bazizana zirazimvye, umuti ukabuzimvye. Bokorora basibeyi umuti nabaje bazizana baziza ku modoka gasanga barabakoreye ibeyi bakazizana ku mahera makeya byofuma. Nta bidandazwa bihari ntavyo, ahubwo twosaba leta nyene ko yotworohereza basi ibyo bidandazwa bikaboneka tukaronka n'ibintu ducuruza. Ivyo biruke mu gihe abadandaza b'ivyamwa n'imboga bari bahawe uruhusha rwo gushorera mu makungu umwimbo wabo mu ntumbero yo kuborohereza. Kuri uyu wa mbere kwigenekezo rya 11 Ntwarante umwaka wa 2024, abahurikiye mu idini rya Islam batanguye amafungo meranda y'ukwezi kwa Ramadan. Dr. Prote Othman Ndagijimana asanzwe ari icegera curongoye umuryango w'abayisilamu mu Burundi, ahamagarira abayisilamu kubandanya gukomeza urukundo no gushikirana muri iki kiringo. Reka tumukurikire. Musanzwe ibiranga mu Islam nuko nshira Ramazani n'aya mafungo bwa mbere, kandi agafunga bivuye ku mutima, kuko amafungo afise ibihembo canke inyungu z'ubwoko bwinshi, ariko bukuru ni bubiri. Kubijanye no kwemera ushize mu ngiro iteko ry'Imana Allah subhanahu wa ta'ala, ikaba kandi imvo yo kubaha Imana, kuko no mu gitabo cyanda ca Qur'ani aya iravuga iti ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhallazina amanu
kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Imana iravuga iti yemwe bantu mwemeye murahamagariwe kwifunga, murategetswe gufunga nkuko ababatanguriye babitegetswe. Hano ni muntu kugira ngo muronke ukubaha no gutinya Imana rugira byose. Rero muri rusange abayisilamu cyose kana ku isi yose uyu munsi ndabahamagarira guisonzesha mwivuye ku mutima kugira ngo baronke kubaha Imana maze bazoronke cyo bireguza ku munsi w'imperuka. Ukwezi kw'Ramazani gushitse hariho ubukene bw'isukari, ariko rero nkuko indongozi zamaze kutubwira ubukene burashobora gushika bw'iki canke kiriya, ariko singaha mu Burundi gusa ko vyashitse tugafunga ata sukari ikwiye ihari tuzihangana. Muga tugerageje kuraba kuganira muri social media n'ibyo tumaze kuganira batubwiye yuko n'imiburi bazagerageza barakunisha kuronka duke kugira ngo ukwezi kugende neza. Nibaza yuko tuzogera kubarondera tube hafi kugira ngo bigende neza. Muga muri rusangi naho iyo sukari itaboneka ntishobora kubuza abantu gufunga kuko ni itegeko ry'Imana kandi ifite akamaro haba ku by'umubiri canke ku by'umutima. Umukenyezi afise uruhara rukomeye mu buzima bw'umuryango, kandi umukenyezi hamwe n'umugabo ni magiriranire mu iterambere ry'umuryango. Ivyo vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu gihe hariko harahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi, byabereye hariya mu ntara ya Gitega ku igenekerezo rya 8 Ntwarante. Ngahi wacu twakuze twumva ko umukenyezi ari na rugo, ko umukenyezi ari umuzezi wa nzu. Aha nyene duca twumva ko umukenyezi afise uruhara rudasanzwe mu buzima bw'umuryango. Ngahi wacu ibintu vyagiye guhindura ishusho igihe umukorona aziye agaheza akadutsindagiramwo imigenzo yiwe tutari dusangiye. Imana ikire mu mukenyezi yari yamuhaye ubutumwa bwo kuba umufasha w'umugabo, ari naco gituma hari impore mu miryango. Bagabo rero n'abakenyezi mubimenye neza, umugabo n'umugore ni magiriranire. Umugore arafise uburenganzira ku vy'umugabo wiwe nk'uko umugabo afise uburenganzira ku vy'umugore wiwe. Nico gituma mbere urugo ariko shingiro rya mbere ry'igihugu nk'uko biri mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Umugabo n'umugore wiwe bagize umwe nk'uko umuryango ari umwe. Uyu mwaka duhuye muri ikoraniro ry'abakenyezi kugira ngo dukeze uburenganzira bw'umukenyezi, mugabo tutibagiye no gushimangira ku vyo ategerezwa, kuko nawe afise uruhara rukomeye mu buzima bw'igihugu. Uno munsi usanga abarundi benshi bavuga ngo ni umunsi mukuru mpuzamakungu w'umukenyezi. Mugaje mvuga nti ni umunsi mukuru mpuzamakungu w'agateka k'umukenyezi, kandi ivyo bintu ntibisa. Twebwe ngahi wacu rero kuri ivyo bijanye n'agateka duhiriwe duhishije, kuko mu mico n'imigenzo yacu umukenyezi atigeze asigara inyuma. Ivyabaye canke biba mu ngo bihungabanya agateka k'umukenyezi ni icaha kitosasigwa indavu. Kuva kera narinde umukenyezi yamye ari umuntu wo gukingirwa, kuko yama afise byinshi bimuhanze mu rugo. Ibibazo vy'ivyuma vyitwa transformateur mu kinyamazuru bituma umuyaga nkuba ukora neza, bikaba navyo nyene biriko biratera amasanganya hirya no hino, aho abantu benshi usanga bafatwa n'umuyaga nkuba igiye gutoregwa inyishu. Ivyo bishikirizwa na Jean Albert Manigomba, umuyobozi mukuru w'ishirahamwe ritanga umuyaga nkuba mu Burundi Regideso. Haraheze imisi hibonekeza amasanganya mu bice vyinshi vy'igihugu atewe n'umuyaga nkuba uva ku vyuma bita transformateur mu rurimi rw'igifaransa, aho henshi biba biri hasi, rimwe rimwe ugasanga biri mu bibanza bicamwo abantu benshi nko mu mabarabara canke ku mashure. Albert Manigomba, umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Regideso, arasigura impamvu ivyo vyuma babishira hasi, ariko kandi akavuga ko hariho abagira ayo masanganya bibavuyeko. Kuyashira hasi birafise ico vyungura. Iyo
amatransformateur ari hasi biragabanya urugero inkuba izikubita. Nico gituma bari barashize hasi majawo make zigiye hasi badaza guca bahazitira hose. Hari ahantu ho barakoze amakosa tuko turayakosora kuko plus yaduza hejuru plus uriko uragwiza ingaruka mbi zuko zishobora gukubitwa n'inkuba. Burya hariho n'abantu bafatwa kuri abagiye kutwonona. Byaragiye biribonekeza ahantu ndavuga ngaho ku Musaga aho muri kabine bagiye umuntu yagiye kutwiba insinga dusanga yafatiwe. Muri iyo minsi rero tumaze iminsi tubona abantu biyadukije cyane uducira insinga ziri ku matransformateur aho niziri mu makabine usanga bahamenye mega nkuba so gufinatisha abo basuma ari gihe wonyene bihanira ugasanga yafashwe. Uwo muyobozi abandanya avuga ko bariko barakora ivyo bashoboye kugira iyo ngorane ive mu nzira. Nico gituma twatanguye guharura ayo matransformateur ari hasi yose tuyashire hejuru. Mugabo sukuyamanika ku mapoto hariya bahora bamanika kera tunukubaka akantu tukashira hejuru amwe abana dushobora kuyakorako. Ishiramwe Regidezo rikaba rifise umugambi wo gusubiriza bimwe mu vyuma bitwara umuyaga nkuba nk'insinga n'ibindi bise rehabilitation de réseau mu ntumbero yo gukinga ayo masanganya. Inyuma y'ibihayanishwa kuri BTV reka tubandanye n'amakuru yo makungu dushikirizwa na Benoit Sindayigwanya. Uwahoze ari umukuru w'igihugu ca Cote d'Ivoire Laurent Gbagbo yaremeje kuri uyu wa gatandatu ko azoyobora umugambwe mu matora yimirije ya 2025. Ivyo vyashikirijwe n'umuvugizi wiwe mu nama imbere y'ikinyamakuru Reuters. Laurent Gbagbo yabaye umukuru w'ico gihugu guhera mu 2000 gushika mu 2011. Yatanguje umugambwe Parti du Peuple Africain de Cote d'Ivoire mu mwaka w'ibihumbi 2021 yejejwe mu mwaka w'ibihumbi 2019 na sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe mu Buholande ku vyaha yagirizwa vyo kwica abasivile. Laurent Gbagbo yatakaje ubuyobozi bw'umugambwe ari wo Front Populaire Ivoirien igihe yafungirwa mu Buholande. Uwundi mukandida bishoboka ko azokwitoza ni Ijane Tiane yahoze arongoye ibanke yo kuguranana yo mu Busuwise, aho mu kwezi kwa 12 mu mwaka uheze wa 2023 yabaye umukuru w'umugambwe PDCI naho utari bwemeregwe imbere y'amategeko. Amatora ategekanijwe kuzoba mu kwezi kwa 10 mu mwaka w'ibihumbi 2025, aho umukuru w'igihugu Alassane Dramane Ouattara ataramenyesha ko azosubira kwitoza mu matora. Ikigo kinini kw'isi gikora inkingo kiri mu gihugu c'Ubuhindi muri uku kwezi kwa 5 kuza bagiye gukwiragiza inkingo za malaria muri Afrika. Malaria yica abantu barenga 600,000 ku mwaka, aho usanga ibice 95% kwijana ari abo muri Afrika nk'uko ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe ivy'amagara y'abantu OMS kw'isi ribivuga. Ico kigo kikaba gitegekanya gutanga inkingo imiliyoni 25 zitwa R21 zakorewe muri kaminuza yo mu Bwongereza Oxford. Urongoye ico kigo avuga ko ku mugabane wa Afrika amadolari 4 ariyo azotangwa ku nkingo za mbere, ariko uko bazogenda baragwiza imiti akaba ariko bazogenda baragabanya ibiciro. Kubwiwe ngo bashobora kuzoshikana imiliyoni 100 z'inkingo uko umwaka utashe. Ujejwe ubushakashatsi muri ico kigo avuga ko izo nkingo zizotangura gutangwa mu mpera z'ukwezi kwa 4 no kwa 5 no mu ntango z'ukwezi kwa 6. Kubwiwe ngo inkingo vyoba vyiza ziguzwe zigatangwa n'ishirahamwe UNICEF hamwe na Gavi. Urukingo R21 rwasabwe na OMS guhera mu 2023
kugira ngo bakingire abana. Hagati aho mu bihumbi 2021 urundi rukingo RTSS rwakozwe n'ikigo co mu Bwongereza citwa GSK nico catanguye kubwira OMS ko gifise urukingo rukinga malaria mu bice yibonekezamwo ku rwego rwo hejuru. Ibihugu bitanu bizotangura kuronka urwo rucanco R21 ni Chad, Republika Centrafrica, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Mozambique hamwe na Sudani y'Epfo. Urwo rukingo rushobora gukinga malaria ku bice 75 kw'ijana. Ni kuri iyo nkuru ivuga ku makuru yo mu makungu turangirije ko amakuru yacu yo kuri uno munsi. Tukaba tubashimiye mwese mwashoboye kudukurikirana, ariko kandi dushimire abamenyesha amakuru ba BTV bagiye hirya no hino kugira ngo bashobore kuyatorokanya. Dushimire abayahagarikiye, dushimire abari mu buhinga bw'ivyuma batumye amajwi n'amasanamu ashobora kubashikira atankomanzi. Imana ibafashe mubandanye mukurikirana ibiganiro hamwe n'imiziki mushikirizwa n'imboneshakure yanyu ya BTV. Naho utaha murakoze.